Ikigo kigenzura ko ibidandazwa biba bikwije ivyangombwa BBN mu ncamake y'igifaransa gisabwa kunyarutsa kwerekana ko ibidandazwa biba bikwije amategeko mu gihe biba vyahejeje gupimwa maze impapuro zisabwa zigatangwa hakiri kare. Nayo ngo atari uko abadandaza barashobora kurondera izo mpapuro mu bindi bihugu duhana imbibe, mbere ugasanga ivyimburwa vy'i Burundi vyitiriwe ikindi gihugu mu gihe baba bagiye kubidandaza. Ibi rero ni bimwe mu bishikirizwa na Dr Emery Nukuri, umuhinga mu bijanye n'amategeko. Hari mu gihe ikigo c'iterambere ry'amashirahamwe mu biyaga binini ryari ryatunganije inama ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo kubasigurira bimwe mu bijanye n'amashirahamwe n'ingorane ahura nazo. Nk'umuhinga mu vy'amategeko narabanje ndaraba ico amategeko avuga vy'igihugu kimaze gukora, usanga koko igihugu carateye intambwe cane mu vyerekeye gufasha korohereza abene imitahe, abene gihugu mu cerekeye gushinga amashirahamwe. Caraborohere cane kuko biroroshe kandi umuntu arashinga ishirahamwe naho aba afise ikibazo c'uko atoba ari umuhinga mu vy'amategeko baramufasha kugira ngo ishirahamwe ryiwe rishingwe kandi impapuro akazironka. Ico kikaba ari igikorwa ca mbere cakozwe kandi ciza. Ariko ntibigarukira aho. Umuntu amaze kuronka ishirahamwe arakeneye urupapuro rwemeza yuko ibintu akora bifise akanovera, ari vyiza ku magara y'abantu. Aho naho mu kubiraba twaciye tubanza turamba amategeko tuyaravye twasanze amategeko uyasomye bavuga yuko umuntu asaba urwo rupapuro, impapuro asaba urwo rupapuro, mu gusaba urwo rupapuro vyamusaba ntibirengeje cane, kandi amategeko avuga yuko ashoboye gutanga amahera baragenda mu minsi 3 bakaba baravye aho akorera. Iyo ni BBN ikaraba aho akorera, imaze kubona aho akorera igaciza ikamubwira ati aho akorera twahabonye, twafashe bimwe muri ivyo bidandaza twaravye ivyo tuza gupima. Hanyuma amategeko avuga ko mu minsi 10 baba bamuhaye inyishu. Akaba ariho n'ubutwara ikijya kigo BBN kijeje gutanga izo mpapuro aca muhereza urwo rupapuro rwemeza yuko ibintu ari ivyiwe. Usomye mu mategeko murabona ko ari vyiza cane. Ariko kubera amategeko ashirwa mu ngiro abantu batwara amashirahamwe nayo nyene afise ibibazo bimwe twaciye dushaka kumenya uko bigenda umuntu ashitseyo. Dushitseyo baradusiguriye yuko ari uko babikora, ariko tugiye tugasanga baratubwira bati kubera iki kigo c'iwacu gifise ingorane z'uburyo, nka laboratoire yabo ntifise ivyuma bikwiye, turaza turarungika ivyo bipimo mu yandi malaboratoire mu handi bahinga kugira baturabire. Bica bituma biteba, hanyuma abantu bagaca bidoga. Hanyuma baranatubwira ati n'uburyo bivanye n'imodoka nabwo nyene ntitubufise ku buryo abene gihugu tubatunganiriza neza bikanyaruka. Twaravuganye n'abantu mu baba baje kurondera izo mpapuro baravuga bati leta irakwiye kugira kubishiramo ingufu kuko umuntu aho yari kumara ya minsi 10 ashobora kumara amezi 3, 4, 5, 6, bamwe bakabiheba, abandi bakaca bahitamo kuja gukorera mu bihugu bibanyi hoho vyoroshe, bagaca batwara ubwenge, bagaca batwara na wa mutahe, igihugu kikaba gihomvye. Twarabonye kandi yuko mu vyerekeye ibintu vyavuye mu biterwa no mu bworozi, igihugu naho nyine carashizemo ingufu, kirashiraho ikigo kijeje gufasha abarimyi mu gutegura ibifungurwa n'ibintu n'amata n'ibintu vyavuye mu bworozi. Ico kigo kiragerageza kikagabanya igiciro naho kitari gito, kandi naho kitazi kuko umwe wese bamurabira uko nyene, hanyuma kikamurabira ko ibintu bimeze neza. Ariko uwo muntu ugejeje kumurabira ko bimeze neza agiye gusaba rwa rupapuro muri BBN baca basubiramo vya vyigwa kandi vyari vyaheze. Hari naho mbere baca bafata bagasubiza gusaba ca kigo senteya ngo kibisubiremo, ugasanga umuntu atanze amahera kabiri
bitwaye n'umwanya munini biranamuciye n'ingoga. Nico gituma twabonye uko leta yogerageza igashiraho itegeko, igasubiramo itegeko rigenga BBN n'irigenga CNTEA kugira bakorane neza. Umwene gihugu nk'ubu CNTEA bamupimiye ni ikigo ca leta cubashwe kandi gikora neza. BBN igacishiraho ukuntu yemeza yuko ico kintu ciwe kimeze neza, ico kintu akora kimeze neza kuko CNTEA yabibonye, umwene gihugu akoroherezwa, hanyuma abene gihugu bagashiraho amashirahamwe agatera imbere, igihugu kigatera imbere. Vya bintu twahora tugura hanze na ya mahera y'agaciro twita amadovize tugaca tuyabika ahubwo ayo mashirahamwe twahaye urwo rupapuro yuko akora neza, twafashije no kugira aje mu makunga rongo urupapuro ng'ubwo aho byo twaye amahera ahubwo aba ari byo byinjiza amahera y'agaciro, igihugu kibone gutera imbere. Bisaba ko igihugu gishiramo ingufu mbere kigashiramo n'uburyo kugira abantu bashobore gutera imbere, hanyuma nayo baze bayifashe mu minsi za mu gutanga amakori no mu guteza imbere igihugu. Bibaza yuko uko guteba bishobora kuba bituma abantu badashinga amashirahamwe. Kubw'iwanje guteba biratuma abantu bacika inkokora abayashinze, kandi uwarishinze nawe akabura urwo rupapuro aridodomba, yidodomvye n'uwari kugendayo aca asiba, kandi bica bituma umuntu aho yari kurishinga mu Burundi aca agenda kujya bagenda imanama akaja kurishinga ahandi, bigaca bituma n'amashirahamwe mu Burundi cane nk'uko twabibonye mu cigwa, abantu baca bacika inkokora ntibashinge amashirahamwe mu vyerekeye ivyimburwa, mu vyerekeye ubworozi. Arico kituma twasanze mu mashirahamwe bayashinzwe yose mu Burundi ari munsi ya 5% bakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Bica bituma rero uko kuntu urupapuro ruteba rugasaba n'amahera menshi kumbura abarundi benshi batanguye muri ibi vy'amashirahamwe batabafise uburyo bukwiye, bica bituma ya mashirahamwe atabaho. Kerekeye mamuci muti muravu ingene ivyo bigo bibikorwa BBN na CNTEA abakorayo mukaraba bishikara bo bahera bako asanze idafasha ngega amategeko abagenga sico kimwe n'agenga abandi bakora mu bindi bigo vya leta. Unyibukije ikintu nabajije utwaragize atega iki kigo BBN n'iki kindi bifise ingorane n'abandi bene gihugu bafise. Mugabo burya kurya abantu babiri bikoreye udasanga bikoreye ibiro bingana, bajya ba engineer bize bagatunuka bakamara muri rugagamisha nabo kubera bakora akazi gakomeye, kuko nababwiye yuko kujya kuntu BBN ikora n'ivyo bituma abantu bakingira amagara yacu, bigatuma yemera neza. Abo bantu barakeneye agashahara kigiye hejuru, amategeko ni reglement d'ordre intérieur yaho bakayihindura bakabaha agashire kabute kugira nabo bakore n'umutima mwiza, babahaye n'ibikoresho bikwiye kugira natwe amagara yacu aguma ameze neza, nayo mashirahamwe bayashireho igihugu kibashe gutera imbere. Nibaza yuko tumaze kubona yuko ibigo bimwe mu gihugu c'u Burundi hari aho bahemba umushahara umeze neza kugira ngo bashiruke umwete. Urabona nka za OBR n'ahandi hari ibisata bimwe bikomeye mu buzima bw'igihugu nk'iki ca BBN canke nk'ivyo za OBR n'ibindi, leta ishiramo ingufu zirengeye kubera ibona yuko kuri kazoza k'igihugu bifise akamaro kanini. Nibaza yuko leta ni muri ivyo bigo vyose yoraba ikagira akigoro ikabashiraho akarusho, yabahaye n'ibikoresho kugira ngo hamwe yobaha akarusho itabahaye ibikoresho ntaco yobikoze, hamwe yobaha ibikoresho itabahaye akarusho uheva usanga bakora bakwega amaguru. Leta ni umuvyeyi wa bose uko mama babivuga, yoraba ikagira icibongerereje. Murazi yuko igihugu c'u Burundi kirafise amateka yavyo mu bintu kirima, hari ivyamwa biratandaza muri Tanzania, biradandaza mu karere, haba amafi, habe n'ibindi. Ico ni ikintu ciza Imana yaduhaye twategerezwa natwe kubungabunga. Rero aba barundi biwacu babishora hanze kubera iki? Amaze kubona yuko urwo rupapuro rugoye kuronka canke ateba kururonka canke ruzimvye cyane, buriya acagenda aho rugoroshe kuronka ruzimbutse
agaca afata bya bintu by'Uburundi akaba ari byo aja gushiraho ku gihugu c'ikindi, aho vyari kwinjiriza amahera y'agaciro Burundi bikinjiriza amahera y'agaciro ikindi gihugu. Nibaza yuko leta kuko navuze n'umuvyeyi ya bose yoraba ko n'agahombo kuri twese, ikaraba abo bantu nabo nyene ikabatera intege ikaborohereza kugira natwe ivyo birimwa vyiza dufise n'ivyo aramafi n'ibindi vyinshi dufise bidandaze ku izina ry'u Burundi, bidandaze biva mu Burundi, Uburundi nabwo buhatorere akoyoko, twishime ku mutima yuko dufise ibidandaza vyiza, twongere tubibone mu karusho mu iterambere ry'iwacu no mu mahera no mu mafaranga y'agaciro azokwinjira mu Burundi. Nibaza ko ari ikintu gikomeye mu wese aba leta aba leta ababikorera ivyabo abana mwebwe abamenyesha makuru n'abandi abigisha n'abandi bakora muri ibi, kirakomeye cyane, dukwiye kugifashanya na leta kugira ngo ibikorwa ibintu byiza byo ngaha mu Burundi bidandaze vyita ko vyakorewe mu Burundi biteze imbere igihugu cacu, nivyo joba vyiza. Iciko kwari kuraba ingorane zihari. Mugana rabaje baravuga mu mahera ya mbere ikoresha BBN na mahera igihugu kiyiha. No mu itegeko rigenga barayivuga na mahera igihugu kiyiha. Hanyuma nibaza yuko leta nayo nyene mwavuga atakarizo k'impene kiyagaza aho gashitse, nibaza yuko na leta ubugiyiha iha kubwifise uko yoba akoreshwa nabi sinigeze nja kuraba uko yoba akora. Nibaza yuko nishirahamwe rifise abakomiseri bo konti barabiraba, ariko uravye ugasanga nk'ubu laboratoire yabo hari ibikorwa hari ibikoresho ibuze. Nibaza yuko titwovuga akoresha nabi, nibaza yuko nugukwira ntakwiye. Nico gituma leta nuko nyene nibaha amahera yongera ikurikira uko bakora, iraba amahera ko akora neza, yongera irabe n'abene gihugu ko boroherezwa. Leta nibaha uburyo yongera ibukurikire kugira abene gihugu nabo boroherezwe amashirahamwe ajeho. Nibaza yuko Jesse nagiye kuraba uko akoreshwa, ariko nibaza yuko uburyo uko babimbwiye nuko nabiravye naje ndiko ndaharaba aho bakorera, urabona yuko uburyo ushobora kuba budakwiye. Mu bisanzwe BBN itanga urupapuro rukorerwa ngaha mu Burundi. Mu mategeko ya BBN baravuga yuko BBN ikorana n'ibindi bigo vyo mu karere n'ivy'ahandi kugira ngo uwo muntu aronke urundi rupapuro rumuha ubushobozi bwo gukorera ahandi. Ico nabonye cyo BBN irakorana n'ibindi bigo vyo muri aka karere, cane cane hariho nk'ibidandazwa yafata ugasanga biriko yuko ari ikigo cyo mu kindi gihugu cabahaye uruhusha atarusha barose. Abene mitaye twavuganye bavuze yuko hageze kurondera urwo rupapuro mu bisanze bimenye BBN atacibafasha kinini. Nico gituma naho turi mu gihugu gikunda abene gihugu bacu gishaka uko ibikorerwa ngaha mu Burundi vyiza vyamamara mu makungu, no muri ico gihe BBN bo yogerageza igaherekeza abanyamitahe b'abarundi kugira boroherwe mu kuronka impapuro zo ngaha mu karere no mu makungu kugira ngo igihugu naco nyene kiatorera koyoko nabo nyene boroherezwe.